Kuri wa kabiri Nyakanga harashizwe umukono ku masezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe Ubaka Nation Group azotuma hubakwa isoko nkuru ya Bujumbura igezweho. Fabrice Manirakiza arongoye iryo shirahamwe arashikiriza ingene bitunganije kugira ico gikorwa kiteka kizokunde. Igikorwa ca Fabrice, igikorwa ca Ubaka Nation Group ni cy'abarundi twese. Mu buhinga tugiye gukoresha kugira rijya soko rikuru rya Bujumbura risubire kubakwa, obviously wari we wese arazi ko hakenewe uburyo bwo gukora ivyo bikorwa. Nkavuga tubwo buryo rero tugiye gushiraho ikigega rusangi c'abarundi bose, babara abarundi bari ngaha mu Burundi, babara n'abarundi bari muri diaspora, cyane cyane bari muri diaspora. Ico ni kigega kizoha karyo abarundi bo muri diaspora kuguramwe imitahe ku buryo umutahe umwe uzoba uri ku mafaranga ngana ijana na 3 y'amafaranga y'amadolari. Umurundi nawe ari ngaha yazoba ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Ico kigega kizofinansa imigambi itandukanye y'iterambere ry'igihugu. Abipfuza kuba muri uwo mugambi w'ico kigega ko botangura kwiyandikisha. Twari tumaze iminsi tuganira na Bank Centrale BRB kubijanye n'umutekano, ntiyagira umuntu yiyumvira ngo ayo mahera yahaye Fabrice, no, amenye yuko ayo mafaranga yashize mu kigega kiri protege, gifise amategeko akigenga. Urumva ko na leta yagumye twibutsa ikintu cyitwa amategeko, ku buryo uwo ari we wese aryama gasinzira akamenya ati aho nashize umutahe wanje niho nzo kwimburira. Mushikiranganje aje inyubako za leta Dieudonné Dukundane nawe yamenyesheje ko iyo soko itegerezwa kuzokubaka hisunzwe amategeko kugira izohure n'imbono y'igihugu. Aya masezerano rero n'amasezerano y'ibanze tuza kubaha amezi 6 kugira ngo ivyigwa vy'intango vyari vyarakozwe babisubiremo babinonosore neza, bari kumwe n'abahinga bacu bashobore kandi no kutwereka ingene uburyo bwo kubikora buzokwegeranywa niyo buzova. Ari ivyiyumviro bamaze kudushikiriza, ariko ubu tugomba bagende bavyitondere neza, bavyandike neza, kuko kubaka isoko nkuko tuvyifuza kugira ngo ise niyo turiko turaja nk'igihugu cifashe mu myaka mike iri imbere 15, igihugu giteye imbere mu myaka 2060, bisaba yuko iyi soko yubakwa ku rwego cyangwa ku rugero mpuzamakungu. Ibi rero bizobasaba yuko bakorana n'abahinga bo mu gihugu n'abahinga bo hanze, bigasaba kandi ko no mu kurondera amafaranga yo kuzokora ico gikorwa bitegerezwa gukorwa vyisunze amategeko y'igihugu. Ivyo biruko mu gihe soko nkuru ya Bujumbura yari yahuye n'isanganya ry'umuriro kwigerekerezo rya 70 umwaka 2013, hakaba hari hagiye haravugwa ko uburyo bwo kuyubaka buriko buregeranywa.